murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri cyaguheriye ngo wandagaje ubutunzi bwose bwayizi. uvuga ya raporo financier twamanye none papa mu ntwari ibereye ni kurya gakogwa bavyita gukorera ku mugabo uraka bijye ntibibaho ya mihimbiri y'abarengero izoshimira nitwa mwana byahavuye bigenda gute? karibu cyane mademoiselle la journaliste. ariko sha iyo abantu bose bagambuka nkawe sinzi none wibaza ngo je rero wayizine n'umuntu asanzwe itwengeresha mugabo rero ingene wambaye uratisa vraiment ya iya tabisoni numva no guma ndakuraba chef ariko vraiment ivyo bintu vyo guhemana kumenga ntavyo nahora ndakubona oya vraiment navyo wahorana nukuri uraberewe trop kizaho basi top n'amasona aranyisha simba bambira bikubwiye mana ego kabisa gusa kandi rero urakoze ni sawa none akazi gute karaza none mbiyasha kureka kugenda gute n'ingene umfa kamfashe jewe kanyenyeri uyu eka data jewe nikorera kandi abagusa reka jine ravye reportage yawe sha nararyohewe pana bisanzwe rero kandi nivyo wari kuravuga kumbi cyane basha abona bajije nka bose barashima iryange ngo bafashe yo kumanika rapport narakurikiranye ma reaction yabo asha numva n'ibiro bitanguye kuduka reka warabakoreye akantu kumutse emwe iryange ngo bafashe n'inzira femme ahubwo rero burya nicyo nagutumiyeko shaka nyine ubandanye udufashe gipe erega burya suku bafasha mba ndiko ndakora akazi kanje nanje yego mugabo natwe biratuma ivyo dukora bimenyekana ahubwo rero nashaka ndakubaze kutubibiriya amaraporo yacu kuri Kan Web TV yego vyakweri yego hewe uwo mweta kurenza n'ibiti oya nukuri ndavya followers shene yawe ifise ucishije ko ikintu uburi siri ko kimenyekana kandi kirabwa na benshi mu mwanya muto sha nukuri vraiment sinidoga aho bigeze ubu mana ndashobora kwishima ko mfise abankurikirana benshi cyane ahubwo birenze none gute ubona aho binyemerera kanini ngabo gipere ndakubwisha naho gukorera ku mugaragara ari vyiza hari abazohava bibaza ko hari kindi uri kuranyegeza kubera raba neza nunyegeza gute kandi byose ndabishira ku mugaragaro ahabona bashobora kwibaza ko ari amayeri uri kuragira ko abantu ntabuze kuko ibi ntavyo bahora babona basha abantu bazoba ari imbura bugirire station erega izine sigwanje ni y'abanyamitaye sinumva rero gituma nokorera mu kinyegero hoya nariko ndivyiniragira ariko ndavyina gusa nuko nzi ko abantu twakira ibintu gutandukanye abantu ntibakira ibintu co kimwe none kanyenyeri mbe nukora amanyanga gute vraiment erega jesto sindayikora jenyine uzi ko hariho komite gira uti ntavyo wokora naye ahandi ho urije nka wayizine mana burya ni uba ufise ijunja rikomeye oya nta na kimwe nokora ntavuganye na komite mbere n'abanyamitahe ushima raporo izo zirasohoka uko amezi ataheze yego aho ni sawa vraiment aho ni sawa ibintu bizoca bigenda neza ntawe uzosubira kugira ubwoba ngo amafaranga ari ibi ico nigishoboka ari jewe nkirishira wayizine wapi vyizere none wabinyemereye en fait kubera hariho abadashobora gusha kuri izine ngo ubone ko amafaranga yabo ariko arakora biciwe birabashikiye bon gipengiye kuvyiyumvira kuri sindavyemeye mugangiye kuvyiyumvira nzokubwira kandi aha rero ubona emwe ndibutse reka nkwakwanye mfise voyage mu mwanya uri imbere Mbene kamota neza. Hewe sana. Nikamote neza ahona narakitondeye n'ukuri. Yuri, uri kigwayo hewe sinagutumurire. Neka ni bonshikira. Kandi naho kumshikira burya nta nico no. Ako hewe ngene kamwe bita amafreshi.
numaze amazina yabwo n'ukuri mugabo iconze icoco ndazi ko karyoshe niwashaka ndaguha nawe uje guhonja ako mwiza uzobukoze naho numva atakayaba kufise ahubwo nyene yuri reka kumenga urajonjogoye n'amaki ubwo ko wa mugore yatansu yawe ntiyasuye kuduga reka ni bwaduke mugabo ingorane mfise ni rimwe ni kabiri kanampindukana sa yuri waragize ingorane niwambwiye kandi je nabibonye ucinjira kutameze neza nkuko wahora urya kade urabizi yuko ataca no guhisha urazi ko atanundi mugenzi vyahiza reka nabizi none gahewe habaye iki reka mbanze ndeke ndabonda guyungurura no hanyuma shaka kubandanya nebuge nihumva amatwi shaka nukuri nakubeshe kanyenyeri ari mu gutuma nsara sa kanyenyeri wawe bigenze gutega yuri none gasha umuntu adashaka kunyumvira ndamubwira ikintu akampana nimba kanyenyeri yahindutse ryari gamana yanje yuri nako ntari bwigera numva umwidogera n'umunsi umwe nukuri nakubeshe jewe yananiye ahisha avo mfise sije mbona ndashitse ngaha ngo ndonkonganyira none gayuri nivyo yadukanye ubu cane jewe bambagije abana b'umutima kanyenyeri wawe yoza imbere urya naje nivyo narinzi ngo naravyaye neza none arambujije icera mu cansisha gute oya nawe no mbwira ureke kubivuga mu migani yakugize iki reka mvuge buke hagiye n'uwunyumva urumva shaho uribuka wa mugenzi wanje muhanda kubwira umwe nyamba ari mama Etani yego shanye urya nyene nyakugira imana urumva umuhungu we Etani nyene aheruka kuva hanze yego uwo muhungu rero yaje ni rusange nabwiye kanyenyeri ko yomwakira none yarasinze ararahira mugiye muri kakazi kiwe none gashayuri umva yoheba akazi karagapfana akazi ako kazi ko mu rutira umugabo ko bakameze guteragenda none uwo n'umugabo wiwe ca kashare katwari twumvikanye na nyina wiwe ko twobahuza aho bakazubana aho uwo muhungu gasha asa gute gasha none kayuri yo ivyo kanyenyeri wari wabimubwiye kanavyo namubwiye mugabo nawe nyine arakuze yumvise umusore nk'uyu yari kuvyibwira oya aho nawe uri kuramurenganya umubwire kwakira umuhungu batavuganye nawe yifitiye akazi oya kadedo umuhungu wowe nuko atawuzi ni umwana w'intore aho kandi urumva ko yifise jewe nakubesha ndashaka ko ambera umukwe n'ukuri yuri gabanyamero y'abakwe wa mugore we yewe gamana oya kanyenyeri ariko arakura nareke kwisarisha murindira wihanganye rero navyo kumucagurira sivyo kandi bireke ivyo vyarataye igihe wa mugore Toyo ubwo sinatevye washitse keye arukanyabuna wapi muhungu sanze burya ariho ngishika nubona kata nico ndafa yego kweli kandi naho ari guteberegana ari kugutahura kari ibicara oya shareka kuvuga ivyo warazi ngene nakagutarandira oya ivyo vyose ahubwo bari abapima none ko kinyotoye byarazizanye muhungu aho sha burya nari nagutumiye nzere kutarahindu jewe gipempindu mbe yasheho bahabaye ugurura inyota irisho arasante rero mugenzi hama kagutembe neza chef gibi nahari kamwe jewe ndakavugira ko ijambo mwishwa wanje oya banze urindire gashike mu mbeko wihute kanywe bisanzwe nanga ko gahera ntaravuga none iheze nituri mu kabari ivyo byo bibashe bumeze gute none gasha uzi ko jewe byahaye gusa numvise nyene no guha icupa rimwe ku bintu wakoze urarikwiriye asante sana mugenzi kanywe mugenzi ndagushimiye naho ntarumva ivyo nakoze ivyo ari byo oya reka reka kwigirisha urabizi shagipe
waratweretse ubudasakara kajya kantu ko kumanika amaporo ego niko none gashaka ziko twavuganye ko ntegeza gukora nisunza amategeko ivyo rero birimo nanje ndagukeje kubona wabishikije ubu abantu bose baragukuririsha ego nukuri iyaba bishoboka wanywa ukiyongera nukuri kwima murasha mu mfere ego nanje gushimiye ngira nishimye niba tuzanira izindi mpaka twikunda felicitation kabisa soma urashize ibintu ku rutonde ubu n'abanyamitahe bagiye gushira umutima mu nda ese urahiye aba yakumva ngire ko hariho uri karabiga reka shamutama nandembeye ngo ivyo nakoze ngo ntibibaho ngo ndikigu ngo iki ahubwo genda umi none ngo wari gukora gute ngo kirazira kwerekana ivyo niko ndakora ngo ivyo navyo ngo ntaho vyakabaye ivyo vyiyumviro ani ducana wakubuwa ugamutama nawe ararenze none ibintu abantu bose bariko barashima ni wabigaye bumve yaramusarangutse ngo namvura rye ibaze wawe aho neko ndamubushye ko ivyo nakoze byose ariko neza yabuze kandi ko nashaka induru zivuye mu nyama wumve nawe none ntazi ko ukuze nawe ushobora gufata ingingo ashaka gusuke kumwe giti na funderi bansuka uraba neza wa muhungu data wanje mu gitugu kirakora n'igisombe zose ngo niwe afise ijambo ryanyu iyo n'imigambi yataye agaciro wumvirize none agomba kwinjira no mu kazi kawe wewe vyumva bishoboka ivyo nivyo nyene ashaka ngo ntegeza gukurikiza impanuro zose reka ntuzugire nk'ivyo nagize mama ngo nubashe giti nk'umukurambere ingaruka ntiwazibonye narazibonyesha gusa rero mfise ubwoba komeza baba binkwegera imivumo ntumviye dawe oya nawe reka ivyo nabwiwe na sokuru wa mama ivyo n'ivyumviro vy'ibi imivumo yaheye ivyo vyumviro ntibigikora erega gipe nawe urafise ubwenge ntiwopfa kwemera amafuti yose to we ntumva ikibazo mfise raba imyaka yaciye tutabana n'amutaha ndavyumva rero sishaka ikintu kiduteranya twe nawe gipe jewe ivyo ndavyumva no mugana wakwiye kukubahira akazi kuko ndisi ntawutuka sinovyo bakora nawe urabizi ariko ukuri ndamubwiye abona ko atari kumwubaha isomere rero isomere we uraguma umwubaha kuko ni vyiza mugabo wamize kumusigurira igituma ufata izo ngingo zibereye azoteba nawe azovyumva aha nisaba nibaza ko dushobora kuyaga atarudusa urusaku fundi hari ikinze ntabwo twumva abenshi nubona ko bibereye kuri comptoir ego mwese mwanuze ico mufata nta n'umwe atarose hageze ko twongera uriko urabaza abatarose nta ngorane ndaza kubongera hanyuma rero Jumbati uje bifashamo natanu ndashobora rero kubabwira icatumye bakoranye yego yaga mutama muteze yompe agacupa reka ndagakwegi kazima ibigega winshinze nasha ubwa mbere rero ndabashimiye ko mwitavye akamuna bateye ahangira murabona ko twese turi bamwe murabibona basha nta ndobeke nimwe irimo kabisa aha turabarengero batemera kurenganywa na gatoyi ndagushimye cyane Shumbati umengo wamye icyo ndashaka kubabwira uti rero Shumbati asigaye azi gusoma ubwenge mu babwa oya niya handa abagabo bararakubira bakarota kumwe mbe ndababaze ibi ntabaseruko bariko barakora ubwo murabibona ibyo bariko barakora mwibuke muvuge buhoro ababaya ni benshi hamareye hanyuma mbone bona ko izindi fitiye akamaro abaseruko gusa ko muhigima hajya ntimuna ko baje kuyigarurira je nabibonye kera ntumbaze nk'abandi abo umviriza rero umviriza kirazira kikaneziririzwa kuba biba murorera umva raba mukora imitahe yanyu mutaraburira mu byose oya fundi dukureho imitahe nge
none mwebwe amafaranga yanyu yose mwayatanye kugira ngo hunguke abaseruko gusa ntibishoboka dutegerezwa kuyakurayo ivyo Vundira avuze biratomoye cyane mugabo desi ndavyumva none ugira inyungu zizotwara abaseruko gusa none baruzi ngo bizogenda gute ahubwo none kuva bayatangiye hari inyungu muraruba Ibahoya. nishura none ne wumva hajya abaseruko mwibaza ko taco baronka jewe nibaza ko nawe nyira ico kimwe none ko ingingo zose zifatwa tuba turi kumwe twese umve yemwe izo bafata mwibanga nazo urazizi wewe yakuremwo duheze turabe ko izindi sigarikora kuramwo basha jewe mu kuyakuramo nzofata iya mbere erega amafaranga ni gwacu kizire ko bayakoresha uko bashaka uko bashaka gute kandi bama batugisha inama reka ivyo bintu basi muri bagiye kwa niyo nkora kujya no kubahuma amaso mbega bumeze gute aho izina yakoreye byogenda gute ngo ryo turatangura kuronka inyungu ibaze mbe ndababaze ibyo Sandra yakoze nacigwa bibaha jewe no ndafise amakuru ko gipe akorana na Sandra utabeshe nje natwa neza ahubwo abatari ko barabyumva sinzi ingorane bafise dukuremo twacu kwanza nahizi nizokitembagara ariko vrema je sinzi ico mubahora umuntu bamanikana raporo y'ingena amafaranga yakoze none mushaka iki ariko Mungu wanyu bijya rero wowe ucyemera uzi gute ko biba ari ibyo uzi ko byagenze kujya ahubwo ajya wewe ntubona ko ari amayeri ya gipe niba mutwanje nigire okay ubu rero je ngira ndabafashe ngo urupapuro yego ababishigikiye muyandikishe imana ihere turi kumwe imana ihere ko ubwo ibintu byo kuri izindi bizokoro mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tube turasomera intererano mwatanze mu gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca gipe na se wiwe n'ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihereye kuri Viviane wo mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga yagize ati ku bwanje icigwa nkuye mu kiyago cya gipe na se wiwe ati nuko atamutware n'umwe yoza arumviriza basesa nkuyoze ati yotwara ashize imbere ineza ya bose ati nakare kwihora nta keza kavyo kandi basokuru barayamaze bati ihorihori imara umuryango Moise Kabirigi nawe w'ikanadi musigati mu ntara ya Bubanza yagize ati inyigisho nkuye mu kiyago ca gipe na se wiwe ati nuko gipe atojana nyabahururu ku majambo ariko abwirwa n'umuvyeyi wiwe atahubwo nakore nk'indongozi akora ivyo bamushinze ataravye inyungu za bamwe n'abandi reka tuve mu ntara ya Bubanza naho tuje mu ntara ya Ruyigi aho bikora imana Zaki w'ikinyinya yagize ati icigwa umuntu yokuramwo nuko uwo ari we wese ku kazi akora atokwijajara ati kuko basesa nkuyoze bazokwamaho ati bisaba ko umuntu yibuka iyo yavuye niyo ariko araja agakora icajejwe adakoreye ku mabwire y'abandi ubu naho reka tubasomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp aho Victor Niyongabo ava imuhwezi muri komine n'intara ya Muramvya yagize ati numvije ikiyago ca gipe na se wiwe ati nuko gipe ari intwari ati yashatse kwerekana uko ibikorwa vya usine bipanze atari ku muvyeyi wiwe ati biboneka ko yunze n'injyane z'amacakubiri ati kuko hamanura umuhungu wiwe ivyo mucanishamwe na bagenzi biwe ariko gipe nawe akamwereka ko atari kubw'umugwi arimwo atari ko ahubwo ahari kubw'abanyamitahe bose ati natwe ico twokuramwo nuguhanura abavyeyi bakizinzwe n'amacakubiri bagahindura iyo ngendo bakayiheba ate kuko nta kubona ko inyungu nini ari y'umuryango kuruta abujejwe canke urongoye ati indongonzi nyayo itwarira bose itaravye impunzi ati navyo gipe yerekanye nakomeze yerekane ubutwari afise
Kabanyiginya Anita aba muri Bujumbura rirari muri komine Mutambu ku mutumba wa Rutovu yagize ati cigwa nkuye mu kiyago ca Gipe na se wiwe ati nuko Gipe atitinye si wiwe ku kigohe ngo nuko amuruta canke ari umuvyeyi wiwe ati yamutahuje aramwereka ko atwarira bose adatwarira ubwoko bumwe nkuko se wiwe yariko abimwereka ati ndangije mpanura abantu bagifise umutima wakangonongono nka se wa Gipe ko bovavanura n'uwo mutima twiko nta ciza uzobashitsako atari uko bazosigara bicuza ati yo menya ati nongera nshimira Gipe ko yoguma gavye ntatinye se wiwe ati kuko ntacize ariko aramuhanura atari kumuhovya ntatinye se wiwe ngo nuko amuruta ahubwo natahure kukuri kuvuga ukuzi utavuga ukuze. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Kabura David ava mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake muri zone Muyange ku mutumba wa Mwimbiro yagize ati yumvije ikiyago ca Gipe na se wiwe ati nuko Gipe yokumviriza se wiwe akamwubahira icari ariko ntakora nkuko se yipfuza ati kuko Gipe naho se yamuvyaye ntashobora kumufatira ingingo yico yokora ati kuko ubugabo nuguhagararira ukuri atari mu bihe vyoroshe gusa ati no mu bihe bigoye ati Gipe ategerezwa guhagararira ineza ya bose naho se abona ko ari we azi ibintu kuruta Gipe ati kuko yamuvyaye ati Gipe natahure kukuri kutavuga ukuza ahubwo kuvuga ukuzi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niho mwatosomera akabazo gice muheje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mbega ufise umugenzi nka Gipe afise umuvyeyi nka Mwotsi ari wewe wamuhanura kwigenza gute kugira ntasubire kumwagiriza ko atamwubaha. Ndasubiramwo mbega ufise umugenzi nka Gipe afise umuvyeyi nka Mwotsi ari wewe wamuhanura kwigenza gute kugira ntasubire kumwagiriza ko atamwubaha. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wawifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku mora wa WhatsApp notwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'837 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.